Ndatanze mwiriwe mwese aho mwese aherereye mu cyubahiro ciwe mwiriwe cyane. Hama jewe igitumye ndungikiye message ndafise ikibazo gikomeye cyane. Jewe ndi umumama nari nubatse nayivyaye kabiri. Mvuka muri komine Mpanda province Bubanza, umutumba mvuka Butembe mugabo naba ku Musenyi kw'isoko. Je nasize umugabo mu rugo nza guhiga ubuzima no mu Barabu. Asanga yaragize divorce ntabizi. Divorce nari numvise ko yazanye umugore kana muzana mu matungo yanje. Ndabwira abategetsi ni munsoherera uwo mugore kuko twari twagurishije aho twaba ku Musenyi tugura Bujumbura mu Carama kujya gatanu ry'amabeni. Ubu niho twaba. Twari twimutse tuva ku Musenyi muri komine Mpanda. Ndabwira abatware y'Ubujumbura mpera kuri segitera ari we chef do quartier nja kuri dezone kuri musitanteri wa komine Ntahangwa. Dezone nawe ni dezone wa Kinama. Tini munsohorera uyu mugore yanziye mu rupangu rwanje je namyokeye no mu Barabu kanagurishije n'amazu twabamo ku Musenyi. Barambwiye ko bagiye kumusohora. Nararindire bambwa ngo twashitseyo bararampa n'ifoto. Ngo saha ngo umugore suyu ndavuga tego nuwo nyene ni musohore. Umugabo wanje nyimba uko babigenjeje je ntavyo namenye nagiye numva ngo basubiye inyuma. Ndabaza none ko mutamusohoye kandi mwahashitse byagenze gute ntibasubiye kunyishura. Ndasavye ubufasha abanyakubahwa mugize igihugu cyacu cy'u Burundi n'umuvyeyi wacu perezida wacu umuvyeyi w'abarundi. Iyo audio muyoherereze mpaka imushikire. Ndagusavye nyakubahwa muvyeyi wacu ufashe nukuri ndongozi mwaduhaye ntaco ziko zadufashe twebwe abene gihugu batoya. Musitanteri wa komine Ntahangwa na dezone arongoye Kinama na chef do quartier wa Carama arayamfashije n'ukuri kubona no babwira ati nibansohore umugore ambereye mu rugo bakanka. Nanje ino biba bigoye kugira utahe amasezerano mufitaniye n'umubose adaheze. Ndasabye banyakubaha umuntu abona yofasha amubufasha. Jewe sanze divorce umugabo yarandivorce byaraheze nca ace yandikisha uwo mugore agira kabiri. Nsanze yagize divorce ndabaha impapuro mwirabira urupapuro twandikiwe ko n'umugabo wanje muri komine ya Mpanda province Bubanza. Hama umugore wiwe wundi wa kabiri bace bandikiwe aho nyene kw'izone mu Kinama kandi mwumva natakambye ati dezone sohorera abo bantu bambereye mu rupangu. Akanka kuba nsohorera kana gacagaruka kandikwa mu Kinama nyene. Mumfashe ndasabye ubufasha mu bitembezo mu magurupe yose mpakana n'umuvyeyi w'abarundi bimushikire nukuri inzego nukuri ntiziko zadutunganiza neza twebwe abene gihugu batoye. Ndababajwe n'ukungene nabituye musitani wa komine Ntahangwa na dezone wa Kinama na chef do quartier wa Carama bakanka kunsohorera uwo mugore kandi nkaca nsanga divorce yarabaye. Ndakeneye kumenya iyi divorce yabereye muri komine Mpanda umuntu yoba yaransinyiye cyangwa yoba yaburanye n'uwo mugabo wanje kugira divorce ibe. Muntu abariza amakungu yose avyumve. Je ndiko ndatabaza nabaza n'ukuri mumfashe zina mutegetsi wese yumva iyi audio yanje amfashe. Sanze divorce yarabaye atabyo narinzi. Acaraza kwandikwa abavyeyi biwe baramushigikira arandikwa kandi bazi ko nanje twanditswe tubanye biciye mu mategeko barandikwa baraheza asanga nanje divorce yarabaye. Ndabimenyeshejwe nuko yari kagurisha iparasera twaronderanye iri ku Musenyi. Wagomba yigura aravuga ati umugore wawe mwarahejeje wabimubwiye aravuga ati twarahejeje. Mwahejeje gute? Je twarasinyuwe. Cyambwira uwo mukiriyeti mubwira guha ivyo twahejeje agufotorera kwereke urabe. Burya arabifoto yarabimuha sanga divorce yabaye imyaka nta nibyo narinzi. Divorce yabaye imyaka ntavyo nzi nta procreation narungitse nta mwizigo wanje nasize jazomburanira ntavyo sinigeze shinga urubanza. Ndasavye leta y'u Burundi ahiri inyumve nukuri ubutungane byanditse koko byabereye kuri sentare ya Mpanda. Rero iyo sentare ya Mpanda nta cemezo mfise ko ariho byabereye cyangwa ibyo bari by'amanyanga yafyataguye Bujumbura. Nimba ari iyo sentare ya Mpanda yangiriye divorce kuko niho twari twanditswe
kuko handitswe ko ngo bigiriwe ku mpanda nukuri mumfashe nukuri umutegetsi arongoye isentare ya mpanda abandi bategetsi bamumbarize koko ivyanditse ngomba ndabibahe byose mwaza kubisoma mu birabe ko ari we yandevorosije kandi ntahari mumfashe je nsabye ubufasha muvyeyi w'abarundi aho uri hose iyi message ikagushikira nukuri ndongozi waduhaye nukuri muzibwire zintunganiza muzoba mukoze nkene iyo pasera yanje yo mu Carama niyo pasa yo kumusenyi bihabwa abana amatongo yose se yamuhaye aho kumutumbi butembera tuvuga yose yarariye yarahejeje none ndiko ndavuga ati none aba bana twavyaye naba ariko aravyara kuwo wundi mugore bizoca bigenda gute navuga ati jere amatunga twaronderanye nizo pasera zibiri nkabafise abana babiri barabe bakomoreza abana nanje nzitahira nibera umurezi hama nawe akurikira uwo mugore wiwe canke yicare mu rugo ndindire hama turero abana bacu twavyaranye nukuri je nibwo bufasha nkeneye nta nikindi nkeneye ubufasha kuwo mugore yomvira mu rugo umugabo akicakarira abana atari bubarere nabagumize mu rugo ndabikurikiranira hama muce mukomoreza parasera birabo bana kuko amatongo yose yarayamaze yarya n'uwo muhabara bari kumwe nukuri je ndakeneye ubufasha mumfashe muzoba mukoze umuntu wese yumviye iyi message nukuri amfashe ni nimero ngomba ndayishireko amfashe inimero yanje akamenyetso ko guteranya 965 886 567 204 ndasubiramo akamenyetso ko guteranya 966 581 akamenyetso ko guteranya 965 886 567 204 nukuri mumfashe akamenyetso ko guteranya 966 581 656 724 mumfashe nkeneye ubufasha ngomba ndabahizo mpapuro muzirabe iyo divorce ibaye atavyonzi kandi nukuri n'abatware baramfasha nibo bamfashije aya marushwa kuko iyo bamfasha ko nari nabituye nukuri ibi byose ntibyaba nimumfashe je mu ntabarize pe basha nguyu nyamugabo wanje ariko agikirori n'umugore agira kabiri hama bagiye kwandikwa nguyu mabukwe mu maniro yamuherekeje ku ikomine urupapuro twandikiwe ko ngubwo ndarubahaye data buku uyu yamparitse yavyaye ni muraba mugemuriye impene mu rupangu rwanje mu ndabire n'abavyeyi bubashigikira abana babo mu makosa vrema nkaca sanga divorce yarabaye hubwo barananditswe n'uwo wundi mugore kandi mubona nanje dufitaniye urupapuro twandikiwe ko mu ikomine nkaca agace yandikwa n'uwundi nkasanga yarande divorce atavyonze mu ndabire divorce iba umuntu atari mu gihugu cy'u Burundi nukuri barandenganije cyane banyakubahwa mujeje kurenganura ni mu ndenganwe nukuri barandenganije cyane amatungo y'abana urabona uyu mugabo ariko yatigitiyamo n'uyu mugore ni mu ndenganwe je ndiko nsaba ubufasha nukuri ndiko nsaba ubufasha izo pasa zibiri pasara yo mu Carama na pasa yo ku Musenyi bigaruke mu minwe y'umuryango muzoba mukoze je nico gisabo ndiko ndasaba mu ndenganwe muntu wese abona ico yofasha nukuri ndakeneye ubufasha bw'uyu muntu yandevorosije je ntabizi nkaza kuvyisanga amaruko iparaseri igomba igugwe ntarinzi ikintu na kimwe ko divorce yabaye nukuri nimumfashe banyakuba mu gihe cy'umutekano muvyeyi w'abarundi nukuri kumva iyi message dufashe twebwe abene gihugu nukuri turiko turahohoterwa cyane n'abagabo twashakanye tuvyumva kumwe hama tukiterura inzego ntizidutunganiriza nimumfashe ibi biraba musitanteri wa komine Ntahangwa na dezone wa Kinama na chef do quartier wa Carama kuko ubu yavuye ku Musenyi aba mu Carama nihazaniye uwo mugore nukuri mu ndenganure mumfashe muzoba mukoze kubera twandikiwe mu ikomine ya Mpanda province Bubanza tugaje twimukira Bujumbura bashe yaciye rero arongorera mw'ubwo rupangu twaguranye rero ubwo butungane maze ubwitura ntacyo bwamfashije vrema nibarabe bamfashije umuntu wese yumvira izode nukuri
araba mfashe azoba agize neza je nkeneye ubufasha ko amatungo abaye borokesha akagaruka mu muryango mumumbaze n'impamvu yandeborosije ku nguvu je ntabizi ntabyo nzi nta n'ikintu na kimwe nzi nuko amajambo yanje agarukiye ngaha muhana hanitse wodiyo umuntu wese ari muri gurupe mubihanahane mwumva uyu mugabo agirisha divorce n'ukuri ku muntu atahari mwumva aka kamara amaza n'ukuri ni mu ndenganure mufashe abategetsi bose bavyumve nkeneye ubufasha nta n'ikindi nkeneye ubufasha ivy'isi biragoye. Nariko numviriza buno butumwa mwampaye, sinzi uyu muntu ntawe nzi, uwo mumenya kwanza muhe telefone zanje +358 46 58 31 guteranya 358 46 58 31 ivugane na Daniel Mugisha. Ubusanzwe je nta mategeko nzi, mugabo umuntu ashobora gusinya divorce atahari kiretse iyo habaye ugutanga uburenganzira nyene canke akarondera abamwishingira. Sinzi ukuntu bigenda mu by'ukuri, nenzi ko divorce ibwirizwa kuba ari uko uwo muntu ahari, yaba ku neza canke hakaba ivy'imanza. Aha rero sinabimenya byose. Hari n'undi yambwiye ngo divorce ngo irashobora kuba ngo umuntu atahari, mugabo nabibwiwe n'umuntu nyene nibaza ko abizi neza, ariko mugabo biba vyabaye mu bwumvikane bw'abantu babiri, niyo vyoba ndibaza wohavuga ati ntavyo nzi, ati nta procuration narungize. Rero birantangaje nanje, rero birantangaje umuntu yogira ico amenya kuri ibi bintu, yoduha umuco. Ariko ari uko bimeze, abantu bose baza baragira amadivorce uko babishatse. Umuntu adashatse umugore agaca agenda agira divorce, umugore adashatse umugabo agaca agenda akagira divorce, akayigirana. Nta vyinshi novuga kubera ko ntaraganira n'uyu mukenyezi canke n'uyu mugabo, mugabo je nipfuza kuganira n'uyu mukenyezi niwe numva afise ingorane, umugabo caraciyemwo, birateye ubwoba. Uyu nubwo atavuze aho yarari, wampaye amakuru yambwiye ko ari umurundikazi yahora mu bihugu vy'Abarabu, hanyuma atashe ngo atasanga karabaye. Sinzi ko ari vyo ko siwe yabimbariye, mugabo wabimbwiye nuko yambwiye. Vyari biteye ubwoba. Ni muca urubanza muri commentaire, ndazi ko muri abanyamategeko bamwe bamwe. C'urubanza ndarindiriye ko ndondera umukenyezi, nukuri mu muhinimira ndondere tumufashe bishike kure, kubera yateye ubwoba, yateye n'isoni. Je ndavye abantu bari muri Arabia Saudite umuruho baruha, amavyi barya bakarya ivyo basigaje, bakabakubita bakabafata ku nguvu, bakagwara ntibavuzwe. Warangiza ugaca ukora ibintu nk'ibi, ukakora ibintu nk'ibi kweri, oya. Umuntu nk'uwo n'umugome akwiye guhanwa, habaye kwihanukira. Nshuti zanje, dufashanye mumubwire umuntu andondere. Murakoze. Ibi biri mu ntihanganira vraiment.